dusomye umurongo wa 29 uvuga ngo Mose aramubaza ati ni jewe ufitiye ishari icoma abantu bose buhoraho bakaba bavugishwa nawe uhoraho akabashira kwimwemu yiwe. Niri jambo twokwibaza tuti mbega aya majambo Mose yayavuze ryari, yayavuze kubera iki? Bagihaguruka bava muri Egiputa basubira kwibuka ivyo bahora bafungura bari muri Egiputa. Batangura kwibuka ngo barafungura amafi bari, ariko bakavuga ngo bayafungura kuri gusa, nubwo barya ayo mafi bari bamerewe nabi. Baribuka yuko barya za nkonkombre, baribuka ko barya amapasteke, baribuka ko barya amapapayi, ibitunguru by'amapwaro. Ivyo batangura kuba ari byo bibuka, hanyuma baridoga kwibagira ukuntu Imana yabakuye mu buja n'izindi ntambara nyinshi yabagwaniye. Ibyabatwaye umwanya munini kugira ngo bavyibagire, haciye umwanya muto gose baca baribagira ivy'Imana yakoze. Imana idufashe barundi kazi, Imana idutabare ntitubabibagira n'ingoga ivy'Imana yakoze. Nimba ari ikintu kibabaza Imana no kwibagira ivyo yakoze, ivyo kandi bica bigarukana abantu guhidodomba. Abantu burya Imana ibonye abantu bibagiye ivyo yakoze, ikibona yuko bamaze kwibagira kwihari, kandi n'ikintu kibabaza Imana cyane gose. Abisirayeli nubwo bidodomvye hari ivyo bari bafise kandi vyinshi. Ijambere bari bafise, bari bararonse umwidegemvyo. Ikigira kabiri bari bafise Imana yari yamaze kubahindura ihanga. Murabizi kugira bashike muri Egiputa bagiyeyo ari abantu 70, ariko baza kuvayo ari hanga rinini ya cyane. Imana yarabagwije baba abantu benshi cyane. Si ivyo gusa, yari yabemereye kubaha igihugu. Ryari hanga risanzwe riba murindi hanga, nta gaciro bari bafise, bari basembereye arabatsi b'indaro baba murindi hanga hagati. Ariko Imana irabemerera kwizobaha igihugu, arico gihugu c'Ikanani gitemba amata n'ubuki. Ikindi bari bafise nk'umugisha, bari bafise manu. Imana yari yarabahaye manu, ivyo kurya byaza bivuye mu ijuru. Hari abantu benshi rero usanga bariko baridodomba. Murumva ko ababisirayeli bari bafise vyinshi gusumba ivyo bari babuze muri ico gihe. N'uyu munsi ari abantu bidodomba, bakidodomba kw'Imana yabibagiye, kw'Imana itababona ko ataco bafise, bakidodombera n'abarongozi ko babibagiye. Kandi ugasanga ivyo barirana abandi nivyo bariko bararirira. Nagira ndagusabe n'ubu muntu arirana ibintu, arirana umugisha Imana yamuhaye. Umuntu nyene ntabura ivyo akenera bindi, naho woba hari ivyo ufise, ariko birashoboka yuko ivyo ukenera ubisaba Imana mu bwitonzi n'umutekano ntangere, utidodomvye, kandi Imana ikabizana ikabiguha. Turemerewe gusaba ivyo dukeneye, ariko tukabisaba tutariko turidodomba. Iyi mwemu yo kwidodomba ituma umuntu abaho afise umugayo, iratuzana kumugayo, iratuzana kwa gasembwa. Ugasanga umuntu naho womengo arubashwe, arafise agasembwa kukagenda yidodomba. Ugasanga umuntu naho umenga arubaha Imana, ariko kubera afise imwemu yo kwidodomba bikamuzanako agasembwa. Nituberera abarundi bidodomba ngo tugendana umugayo, ngo tugendana agasembwa, tugendana karohe, biragahera. Ivyo ntibikatubeko. Tureke kwidoga rero, twidogera mu mazu yacu, twidogera mu vyumba vyacu, twidogera mu mabiro yacu. Turafise uburenganzira ivyo dukenye bwo kubisaba Imana, hanyuma igihe gikwiye kigeze iciza c'Imana itanga mu mwanya wayo. Pawulo rero yandikira abantu b'Ikorinto arababwira ngo kandi nimukidodombe nk'uko bamwe bo muri babandi bidodomvye bakamagwa n'umuranduzi. Abo babandi n'Abisirayeli. Nukuri nitwifuza ibintu ku nguvu bizohava bitumerera nabi. Ivyo kwizigira Uhoraho yabakuye muri Egiputa, yabajabukije ikiyaga gitukura, iwabo nta vyari birimwo.
hariho n'abandi usanga ibyo kwizigira uhoraho yabahaye akazi, yabakuye muri bwa bukene bwa kera, yabakuye kumbure mu gakengegwe ka kera, ivyo iwabo bavyibagira mu mwanya muto. Biterwa no kwibagira Imana. Ntuyizigire kuko uko yari ubwa mbere aho yagukorera vya bindi nubarihiri. Imana yacu nihinduka. Uko yari iri dutabara n'uyu munsi irahari. Uko yadutabaye muri ya myaka, muri ca gihe, uko yagiye irabikora n'uyu munsi ni kwiri. Irashobora gukora bijya tukenye, bijya tubuze mu mwanya mutoya. Imana yacu nitukareke kuyizigira. Imana y'u Burundi irakomeye, Imana y'u Burundi irahambaye, ikora ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Irakora ibihambaye vy'ukuri. Ongera wibuke ivyo yagukoreye bihambaye. Ndakwinginze subiza amaso inyuma gatoya muri uyu mwanya, usubize muri filime ya kera, wiyibuke kera uko wari uhagaze, uko wari umeze, wibuke umuryango uvukamwo aho ukumeze. Ndakwinginze usubire inyuma gatoya, wibuke ivy'Imana yakoze. Burya kubona usa ukusa, jewe ndabihamya, kubona ameze ukumeze ni Imana. Iyo wicaye muri ya modoka uzoza uravuga ngo iyo ataba Imana mbega iyi modoka yari kuvahe. Iyo uryamye muri ya nzu uzoza uravuga ngo iyo ataba Imana mbega vyari kugenda gute. Hanyuma aho uzoba uri kurashima bimeze neza, ariko bukeye niwabona ingorane, niwashikirwa n'ikibazo, ntuzureke kuyizigira. Uzoca ugaruka uyibwira uti Mana wampaye imodoka, uracyari wa wundi. Mana wanyambitse, Mana wanyubakiye inzu, Mana wankuye mu ishamba, Mana wakoze vya bindi nkarokoka, uracyari wa wundi. Nuhinduka. Imana yatabaye u Burundi muri ya myaka, n'ubu ni ya yindi. Reka mvuge ngo yemwe Barundi, muze twame tuyizigira ibihe vyose. Hanyuma ivyo dukeneye, ivyuzuye mu mitima yacu, ibitagenda neza, tubisuke imbere yayo. Niyo buhungiro bwacu. Haleluya. Kubera kwibagira n'ingoga no gushira umutima ku vyo babuze no kutizigira Imana byatumye barira cyane. Ngo Mose ukuntu yumvise baririra mu mazu yabo, barirana n'abana babo, ngo uburake bw'Uhoraho buca buraziriringa. Na Mose nawe nyene arababara cyane. Mose arabaza Uhoraho ati niki cyatumye ungirira nabi? Imyidodombo y'abantu yatumye Mose yicuza imbere y'Imana, icyatumye aba umurongozi. Umurongo wa 11 arayibaza ngo niki gituma ungirira nabi jewe umusavyi wawe, ukandemeka umutwaro w'aba bantu bose. Mose yabona abantu arongoye bamubereye umutwaro. Abantu iyo urongoye abantu bagorana, baguhindukira umuzigo, baguhindukira umutwaro ugoye gutwara, bivuye ku myidodombo yabo. Ibaza amazu yose, amahema yose arimwe abantu bariko bararira, ntumenye umugabo na bamwe bavuga ngo atembaja mu nda, baraboyoka n'ibiseru bigakoroka, kandi barizwa no gushaka inyama. Erega yo bafuma barizwa n'ibindi, gushaka inyama, gushaka pasteke, gushaka konkombre yo ntigira nagu, ngo turabuze ipiripiri. Gushikaho Mose yicuza ati Mana wangiriye nabi kuma uburongozi. Ndabinginga Abarundi bene wacu, abarongozi bacu nibakicuze, kuburyo uraza umurongozi agiye imbere y'Imana akicuza. Mana aba bantu bambereye umuzigo, bambereye umutwaro, ni ikintu giteye ubwoba. Na cyane cyane Imana ariyo yaguteretseho, irarondera uko ibigenza. Aravuga ngo Mose nyene, mbega ni jewe nasamye inda y'aba bantu bose? Ni jewe nabavyaye? Kumbarira ngo ninda bakikire mu gikiriza nk'uko umuvyeyi akikira umwana wiwe? Murehehe inyama zo kugaburira aba bantu bose? Ko bandirira imbere ngo ninda bahinyama barye? Erega sinshobora guterura aba bantu bose jenyene, kuko bamvuna. Abantu baravunana, more abantu turavunana. Utamwikoreye ku mutwe amajambo
myidogo. Imana idufashe cyane, idutabare. Aravuga ati ese icyoma iri hanga ryose ndongoye bagacika bavugishwa n'Imana, niho noruhuka. Mose yashaka kuvuga ati niho noruhuka. Usomye amajambo Paulo yandikiye Abikorino muri mu cete cya mbere mu gice cya 14 haravuga ngo uwuvugishwa n'Imana abarira abantu ibyo kubakomeza n'ibyo kubahanura n'ibyo kubirura. Uwuvugishwa n'Imana nakura ku Mana amajambo y'icyavutu kirazira. Uwuvugishwa n'Imana abarira abantu ibyo kubakomeza n'ibyo kubahanura n'ibyo kubirura. Mukazumva umuntu avuga ngo numuvugishwa, ariko avugishwa ngo murarandutse, ngo murapfuye, ngo murahwereye. Uwo azoba atari umuvugishwa n'Imana. Iri jambo murifate. Uwuvugishwa n'Imana abwira abantu ibyo kubakomeza, akabatera intege, akabirura mu mubabaro wabo, akababwira ati rema, Imana iracyakora, rema, Imana aracyari umwizigirwa. Haleluya. Nico gituma rero Mose yivuje ati icyoma abantu bose bagahinduka bavugishwa n'Imana. Mu yandi majambo bovuga amajambo meza, amajambo yo gukomeza abantu, bakavuga amajambo yo guhanura abantu, bakavuga amajambo yo kwirura abantu. Nawe wo kongera kuvuga nabi. Abantu bahindutse abavugishwa n'Imana, nta numwe yo kongera kuvuga nabi.